Mwebwe mwese mudukurikiranye kuri televiziyo Heritage twongeye kubaha mwiriwe tubaha ikaze kubona mwemeye gukurikirana ikiganiro musanzwe mumenyere kandi mukunda cyane citwa umuntu muzima. Rero nibakwe rikomeye cyane kubona twongeye guhura muri aka kanya n'aka kaje kugira ngo twigane bimwe mu bituraba haba mu by'iyobokamana haba no by'amagara mazima, kuko byose bihurira mu kintu kimwe. Murazi neza yuko kugira ngo umuntu abe muzima bisaba ko afise ubwenge canke ivyiyumviro bishobora kwihanganira ibibazo. Ico ni cambere. Ica kabiri ni kugira umubiri ushobora kwihanganira indwara. Ica gatatu naho ni kugira ugukorana k'umubiri ukagenda neza hagati y'urugingo n'urundi, hagati y'igitigu n'umushishito, hagati y'amara hamwe n'umushishito, hagati y'amara hamwe n'igitigu bigakorana neza. Ivyo uko ari bitatu byose hamwe biza gutanga umuntu ari muzima. Bisigura neza yuko ufise ubwenge ukagira n'ubwenge bushobora kwihanganira ibibazo, kuko turi mu isi irimwe ibibazo, ariko ushoboye kubyihanganira ntutebe kukitagira inyishu, kuko hari abantu si ibibazo byose bizotorerwa inyishu, namwe murabizi, ariko hari bimwe bimwe bisaba yuko uyihanganira n'ibindi udateba ko kuko inyishu itari hafi. Rero ikindi naco ufise umubiri nawe ushoboye kwihanganira indwara uba uri muzima. Nawe ufise ingingo zikorana neza, ntihabe induru mu mara, ntihabe ingorane mu mafyigo, haba mu bindi bihimba by'umubiri bitandukanye, ngaho ba wabaze kuba umuntu ari muzima. Rero muri magufi nk'uko mukurikiranye kuri uno mugoroba tuza kwigana ku ndwara zimwe zimwe zikunda gufata abantu, arizo izo zifatira mu mihogo haba no mu kanwa. Izo ndwara bise ni ntonto duto duto menga ntaco tumaze, ariko dugwaye abantu benshi cyane cyane muri bino bihe, kandi ugasanga zirakunda kubafata mu buryo butandukanye, ariko mu buryo bwa benshi ugasanga bifasha abantu benshi. Rero muri magufi ukurikiranye mu gitabo ca Bibiliya, Imana kuva mu Banyisirayeli kuva na mbere kuva na kare, ukurikiranye mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe, Imana ngo yatanze ngo ibyagezwe by'uhoraho ngo nibabikurikiza ngo nta ukurikiranye mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe cya 28 banditse ko abantu nibumvira ibyagezwe ko atandwara zizobabamwo, atagukorora inda, atakononekara kuzokwigera kubabamwo igihe cyose ngo bumvire ibyagezwe by'uhoraho. Ivyo bisoma aho Imana yatanze imivumo igatanga n'imihezagiro, ariko ikatanga condition. Niyo mpamvu abantu baja mu ijuru, mwumve bantu b'Imana muri ko muradukurikirana, yuko kuja mu ijuru naho Imana yabizanye ku buntu, ariko hari ico yaduhaye nka condition. Namwe murazi neza yuko n'umwana wavyaye umugaburira ku buntu, ariko umugaburira ku buntu ntacaza kuryama ku buriri bwawe ngo abuhindukize canke ngo agire ivyo yishakiye mu rugo. Naho umugaburira ku buntu, naho umutunze ku buntu, ariko hari amategeko amwamwe bisaba kumuha kugira ngo ibintu byose ntabikora uko avyishakiye, naho ibimukorera ku buntu. N'Imana nuko iradukunda, iraduha byose, iduha amazi, iduha byose, ariko kuja mu ijuru ryayo bisaba ko kurigiza amategeko yashinze. Rero niyo mpamvu no kugira ugira amagara meza umubiri ufise amategeko, kandi amategeko bisaba ko tuyumvira. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ati hari imihezagiro n'imivumo ku bantu bumviye amategeko y'Imana kuri ico. Ariko ico cyase kuvuga ku bantu batazokumvira amategeko y'Imana, banditse mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice ca 28 manutse gushika kuva ku murongo wa 20, banditse ngo uhorazo banukira umuvumo n'amananiza n'ubwihebure mu byo muzogerageza gukora byose. Ariko hepfo ku murongo wa 22 ngo uhorazo batera bizotuma mugenda mukonyera. Bavuze ngo ivyo ibintu bituma abantu bagenda bakonyera. Murazi gukonyera ni rheumatisme, ni ingwara za rheumatisme zikunda gufata abantu. Izo zituma bakonyera ni kubera abantu batumviye ivyagezwe by'uhoraho. Hepfo niho banditse ngo no kugwara inyonko n'ibivyimba birurumba. Ibivyimba birurumba n'ama tumeur, murazi ko ama tumeur ari ama kansere. Inyonko nazo murazi ko ari ubwoko bumwe ubwoko bwa malaria. Izo ndwara zizogwara abantu batazokwigera batashatse kumvira ivyagezwe by'uhoraho. Hepfo niho banditse ngo n'urugi rw'agaheza mbuto bizobakurikira gushitsa imuhonye. Ariko urumva neza yuko Imana igihe tutumva ibyago ukurikiranye biva ku byaha, nk'uko mwabisomye mu gitabo ca Yesaya igice ca 5 mumanutse ngo ibyago biva ku byaha. Ariko muri magufi tugiye kwigana izo ndwara zimwe zimwe zikunda gufata abana, ariko n'abakuze muri rusangi, harimo iz'inkorora,
izo murazizi harimwo za grippe murazizi izo ndwara haba izanji na mamigdale n'amabronchite muri magufi turigana muri magufi kugira ngo mu buryo bwihuse bubangutse kugira ngo twige muri izo ndwara kuko muri iki gihe ho bigwaye benshi murazi ko muri no gihe usanga inkorora zifata abantu benshi cyane cyane mu bihe vya hiver cyane mu gihe haba hakanye nk'ubiburaye harakanye cyane abantu barafatwa n'izo ndwara za hiver ino naho mu Burundi murabona ko benshi bagwaye amagripe ivyo birakunda gufata abantu bagwaye izo ndwara cyane cyane ariko umugambi w'Imana ku bwoko bw'Imana nuko nko mu gitabo cya Zaburi igice ni 105 murongo wa 37 banditse ngo akuramwa abisirayeli bafise amafeza n'amazahabu nta munyantege nke yari mu miryango yabo yose ukurikiranye nta munyantege nke yari mu miryango yabo yose niyo mpamvu Imana ishaka ko natwe hataba umuntu afise intege nke ntaba umuntu akonyera ntaba umuntu agenda afyeneza ntihagire umuntu usanga yambaye ico bisa amabeki canke habi y'amaso habi y'amaguru ibyo byose Imana ntavyo yari yashishakira ku muntu niyo mpamvu isaka ko ata muntu numwe agira intege nke mu mibiri haba no mu bibereho yiwe muri magufi murumva neza yuko umugambi w'Imana ku mibiri yacu ukomeye cyane niyo mpamvu yatanze ibi bintu kugira ngo tubimenye kandi tubyige ukurikiranye mu gitabo ca Petero wa mbere wa kabiri gice ca mbere umurongo wa 5 manutse banditse yuko hari intambuko zo kwezwa mu ntambuko Imana yatanze haro yavuze ati ngo la science la tempérance bisaba yuko imbere na mbere bisaba ko umuntu yizera amaze kwizera ngira igeso ziza ariko mu nyuma bavuze ati bisaba ko umuntu nahone agira tempérance yirinda ariko amaze kwirinda imbere nawe hatangura uko science rero iyo science ni ibintu n'ubumenyi ariko ubwo bumenyi ukabugerageresha ijambo ry'Imana niyo mpamvu Imana yabitanze kugira ngo tubyige muri magufi turatangura ku ndwara imwe igwaye abantu benshi muri kino gihe iyo ndwara murayizi ni inkorora iyo nkorora igwaye abantu benshi ku buryo iterwa n'amavirisi y'ubwoko butandukanye ariko iterwa na virisi cyane cyane yitwa influenza iyo influenza nk'uko mubyumva ni ururimi ariko ruvuye mukurikiranye influence ivuye muri influence iyi ndwara ikiza mu bihe by'uburayi mu gihe cy'uburayi yaragwaye abantu benshi ku buryo uyifashe yari influence urumvine influence umwayigwaye yafata uyundi ku buryo karti ishobora gufatwa mu buryo bubangutse kandi mu buryo bwihuta niyo mpamvu iyo ndwara yarisha abantu benshi mu gihe cya kera kuko nta na vaccine zari zihari n'uburyo bwo kuvura ntibwari bwatera imbere niyo mpamvu yisha abantu benshi bayita ngo ni virus bayita ngo la grippe rero iyi ndwara ifise ibimenyetso byinshi bitandukanye namwe muzi murazi neza yuko iyo umuntu ayigwaye aragira ibicurane aragira agakorora yumva anebwa ugasanga nta nguvu afise mu mubiri umenga yo kwiryamira ugasanga n'imiburi ukumva umenga afise ibimenyetso nk'ubugwaye malaria uwo muntu aba afise ikibazo ca grippe rero umukurikiranye iramenyerewe abantu usanga bavuga ati ngo urwaye grippe ngo urakorora abandi ukavuga ati ngo uranyandukiza iyo ndwara ukurikiranye igwaye abantu benshi cyane no muri kino gihe murumva neza ko abantu usanga yafyineza ugasanga umuntu aguma yagendana kamushware ugasanga nivyo yamana ibyo ni kibazo cy'umuntu aba afise ikibazo ca grippe ariko mu nkurikirane neza abantu muri ko mukurikirana kino kiganiro iyi grippe mukurikiranye ni indwara banditse nk'umudokiteri yitwa Georges Pamplona-Roger mu gitabo ciwe yaranditse ciswe Corse aho yanditse neza yuko iyi ndwara ntabwo ivugwa n'amantibiotique ajya kwa muganga cyangwa ngo iyo ntibivura kuko ukurikiranye iyo ndwara abantu barayigendana muri bo barayigendana ugasanga irashobora kwandukira mu buryo butandukanye ariko ntivugwa n'amantibiotique ahubwo banditse ngo iyivugwa nico bise ngo système immunitaire bisigira ngo n'umubiri ushobora kwigwanira ugashobora kuyivura tubabwiye amateka nk'abagusoma ibitabo nk'igitabo cyitwa la nourriture vivante banditse muri ico gitabo nko mu gihe ca kera mu myaka y'1700 mu gihe c'uburaya haradutse iyo virus ya grippe iraduka imaze kwaduka hari umugabo umwe yari afise inka nyinshi n'uburaro n'amashevare canke indogoba nyinshi ariko muri ico gihe ngo iyo grippe iyo virus imaze kwinjira mu bantu ngo yarisha abantu benshi imaze kwica abantu benshi ariko we inka ziwe n'indogoba ziwe nawe nyene ziwe muri ico gisagara cyose niwe zasigari wenyene zitapfuye ariko abandi bose zari zapfuye ariko hari banga yari yibiwe arazikoresha ku buryo yashoboye gukira wenyene arashinga intaha aravuga ati
burya Imana yankoreye igitangaza gikomeye. Murumva yuko hari ibintu abantu batamenya ariko bisaba ko bamenya cyane bakabimenya bakavyiga kugira ngo bishobore kubagirira akamaro mu magara yabo. Kuri ivyo murazi neza yuko izi ngwara biste zica ama virus cyane cyane mama virus, izi ngwara virale zirakunda gufata abantu ariko zishobora kwikingirwa mu buryo bworoshe cyane. Nivyo tugiye kurabira hano. Noneho umuntu agwaye inkorora yifata gute, agira gute, yofatiki, bimenyetso mwavyumvise, murayimenyereye, murayizi, bamwe barayumva. Uraza umuntu wese arakubwira ngo agwaye grippe, ivyo biramenyerewe, ariko none umuntu yokora iki kugira ngo iyi ndwara ashobore kuyikingira? Mwumvise yuko uwo mugabo wewe yayikingiye, yafashe iki mu bintu bishobora gukingira indwara ziri virale zica mu guhema canke zishisha mu mavirisi. Nta kindi kintu gishobora kuzikingira atari ikintu bise tungurusumu. Iyi tungurusumu benshi barayikengera bamwe kuko yitwa sumu bibaza ngo ni sumu nyene, ntabwo ari sumu, ahubwo yawo umuntu yo yivuga n'umuti ukomeye cyane ku buryo nta ndwara novuga ati idashobora gukora ko kugira ngo yivure. Iyi tungurusumu ku bantu bakurikirana neza ni Buraya na henshi no mu miti ishobora gukingira mu buryo bubangutse ingwara ya sida na tungurusumu irabamwo. Irayiresista muri rusange. Muri magufi ukurikiranye no mu gihugu cy'Ubushinwa nico n'Abashinwa bikurekanye barakunda ubikurikiranye cyane. Abashinwa nabo barakunda kurya igitungurusumu. Nta yindi mpamvu bagifungura nuko bakizimwo ibanga rikomeye cyane. Uye mugabo twababwiye izo nka nizo ndogoba nta kindi yazifungurira mu mfungurwa, yazifunguriramo tungurusumu. Amaze kwifunguramo tungurusumu byatuma ngo yaba amavirisi yaba izo ngwara zose zica mu miyaga zica na hehe ntabwo zigeze zigira ico zigira izo nka nawe nyene kuko yaza arafungura tungurusumu. Noneho tungurusumu yikurikiranye ntawe tugiye kwigisha, twarayize muzoyikurikirana neza. Ni igitego gikomeye cyane ku buryo iyo umuntu ayiriye ashobora gukingira abantu bari mu mpande ziwe ku metero 5 bamuzungurutse. Barabakingira indwara batabizi ariko abantu barabahunga, ariko mu bisanzwe baba ariko arabakingira indwara zoba zije. N'umuntu azi ko agwaye grippe ashobora kuyifungura kikingira cyangwa agakingira n'abandi. Iyo nzi yuko umuntu agwaye grippe agafungura tungurusumu ntabwo abo bari kumwe bagwara canke bashobora kwandukirwa nayo kuko yo yizigi ikingira ikanamuvura. Ku bantu bakunda kuyifungura cyane cyane murazi neza yuko mu bihugu bijya vya East African canke bijya bihugu vya Senegal, bijya bihugu vya Sierra Leone canke bijya bihugu vyigeze gufatwa n'ingwara ya Ebola, murayizi neza. Bajya nta kindi cyashoboye kubakingira bamwe na bamwe nuko bagiye bafata igitunguru na tungurusumu. Ico cagiye kibakingira izo ngwara virale. Niyo mpamvu abantu bayikunde kandi baze barayifungura kenshi kuko nk'abazi neza nk'abakurikirana ibitabo cyane nk'igitabo ca Santé par les aliments canke Guide des aliments, ku bantu bakurikirana igitunguru ico bise oignon rouge banditse umuganga yitwa Georges Pamplona Roger aho yanditse ati ngo manger un oignon par jour garantit la santé. Bisigura ngo umuntu afungura igitunguru kimwe ku munsi abafise ubushobozi bwo kugira amagara meza. Garantie la santé, abafise garantie, abafise ni ibintu bayibikiye ku buzima bwiwe n'ubugingo bwiwe ku buryo atana kimwe atangwara yoshobora kuza kumutera mu buryo busa ubwari bwo bwose tugwara twari two twose. Niyo mpamvu abantu bakurikiranye hari banga rikomeye cyane muri ivyo bitegwa cyane cyane tunguru na oignon rouge canke igitungurusumu. Rero muri magufi twariko tuvuga inkorora nta kindi turabaha umuti ku bantu bakurikirana. Nk'iyo umuntu amaze kugwara inkorora imaze kumuremvya akagira ibicurane akumenga agwaye malaria nashobora kuva muhira ugasanga yashushe n'iyashu nyinshi canke icuya cinshi, ico afatiki ubwa mbere nuko bishobotse bikunze cyane cyane abifate nuko afata nk'igitunguru kimwe citukura. Ico gitunguru gitukura akagiteka mu tuzi duke, ugafata igikombe gigufi gusa twavuga nk'akarahuri ukashiramwo ukabiteka, ugafata nk'ibitunguru nka bitatu ukabikatakata neza, ugafata akarahuri agace k'akarahuri k'amazi ukabishiramwo, ugafata ibiyiko 8 vy'ubuki ukabishira hamwe. Ivyo bintu ukabitogosha bikamera nk'ubuyi. Iyo bimaze kumera nk'ubuyi urabitereka hasi. Umaze kubitereka hasi vyahoze ako kantu kameze nk'akabuyi uragafungura nka kurya abanyubuyi, ukanywa ukafungura nka kurya abanyubuyi ibiyiko 4 mu gatondo, saa 6 no ku mugoroba, ukabikora indwi yose. Ubwo uba wivuye inkorora. Muri iyo ndwi nyene inkorora iba yakize. Ndabisubiramwo,
ufata ibitunguru bigera kuri 3 canke 4 ukabikata neza, ugafata akarahuri k'amazi ugashiramwo ugateka, ugatogotesha maze ugashiramwo n'ubuki bigera kuri ibiyiko bigera kuri 5-6 ukabishiramwo ugatogosha neza bikamera nk'akantu kameze nk'akabuyi, urabitereka hasi, bimaze guterekwa hasi ivyo nizura urabifungura nk'ubuyi mu gatondo, ku mugoroba mu gatondo saa sita no ku mugoroba, ivyo ukabikora indwi yose, gutyo ubukuyemwo indwara ukabuvuye indwara ya grippe. Ubundi buryo bwa kabiri mu kuyivura nuko ushobora gufata ibitunguru kimwe gusa conyene gitukura, ugafata na tungurusumu ubutete bugera kuri 10, tungurusumu nziza butete bugera kuri 10, ugafata n'indimu n'ibishishwa vyayo ukabikatira hamwe vyose, ivyo ukacubishira hamwe mu isafuriya, ugacufata inusu y'amazi nk'igikombe c'amazi ugacanira bikabira, bimaze kubira uratereka hasi ukamimina neza, umaze kumimina neza ucushiramwo ibiyiko 2 vy'ubuki vyahoze ariko vyabaye akazuyazi, ukacushiramwo ibiyiko 2 vy'ubuki mu gikombe ugiye kunwa. Rero unywa igikombe mu gatondo ukanywa n'ikindi ku mugoroba, ivyo navyo ukabikora indwi yose. Ubwo n'uburyo bwiza cyane bwo gukuramo cyane bwo gukiza indwara yitwa iy'inkorora. Rero abantu bavyumve neza, nk'abantu badashobora kuronka mwene ivyo bitunguru canke usanga bashobora kuba baba nk'ahantu usanga hameze neza nko mu bice vya Muramvya, mu bice bikanye cyane, barakunda kuronka agategwa kitwa capsine. Ako gategwa kitwa capsine na gategwa keza cyane ku bantu bafise ibibazo vy'inkorora. Iyo ugafunguye karakiza inkorora, gakiza n'imyuna, gakiza n'ama infection. Iyo abantu rero bagiye barabifungura cyane, iyo capsine yoyo iyo umuntu ayiriye rimwe 2-3 gusa yikurikiranya uba ari kwavura inkorora. Rero ako gategwa keza kaba ahantu hakanye cyane, kandi ningana gashugwe unagatera no muhira kameze neza. Rero abantu baze baragafungura kuko kameze neza, kavura ama infection twabivuze, gavura n'izindi ndwara, haba imyuna haba n'izindi ndwara abantu bakunda kugwara mu buryo bubangutse, mu buryo bworoshe cyane karabavura. Rero murumva neza yuko inkorora nuko umuntu ayivura. Noneho kwikingira inkorora mwavyumvise, ntihagire umunsi numwe ushobora kureka cyane nko muri ibi bihusanga ikaze abantu baze barafungura tungurusumu mu mfungurwa, ariko abantu bayanga ngo ko imota nabi, ngo bumva ndi mu nama ngo ndanukirwa, ariko hari banga. Iyo tungurusumu yijyanye n'imfungurwa mbisi, tuvuga turiye tungurusumu kayikoza na persile cyangwa ukayishira muri salade y'igitunguru ukabifungurira hamwe, ivyo kakantu kameze nk'akamota karavamo. Cyane nk'abantu bayikoza na persile na seleri, cyane na persile, nta kajya kamoto kaca kaba inibe, bisigura ko atasubira kumvikana. Rero abantu ntibareke kuyifungura ngo bera ako kantu, ahubwo irakiza, abantu baze barayifata. Noneho aho ku ndwara y'inkorora ndumva yuko abantu bavyumvise, aho turahatambutse. Ariko iyindi ndwara ya kabiri tuza kwigana igwa y'abantu benshi muri kino gihe, abantu bagirengagiza, ni indwara yitwa yama amygdalite. Amygdalite ni indwara zifata mu muhogo, izo zirazwi, zikunda gufata abana cyane nka batoya, ariko n'abakuze zirabafata. Nk'indwara ziri mu bwoko bwinshi butandukanye, hariho nka angine. Iyo angine ifasha abana benshi, barakunda kuyigwara, irafata n'abantu bakuze, ugasanga abantu bakuze barayidwaye. Iyo ndwara irakomeye cyane. Hari n'indi ndwara ifata abana nk'ikirimi, iyo barabizi, ugasanga na kantu kaje gafata ku rurimi, karakura ku buryo gateza ingorane umwana, karira, kagira ibibazo bitandukanye. Iyo ndwara ifata abana batoya ariko nayo irakira. Iyo yibayita ikirimi, ni indwara ifata mu buryo bwo mu mihogo. Izo ni indwara nazo zimenyerewe, abantu menga ntiziko ziravugwa cyane, ariko ziragwaye abana benshi. Ariko nico tugiye kwigana, tuvuge amygdalite, ariko turavuga na angine kubgayo. Rero iyi ndwara ya angine ni indwara ifata abana batoya n'abakuze, iyo irazwi, ariko murazi ivyitegwa navyo. Abantu bayigwaye nuko icambere nuko n'abantu bakunda kunywa ibintu bikanye, cyane ibintu bikanye cyane, ugasanga umwana anywa amabarafu, anywa ibintu bikanye, ivyo biramaze umuntu akashobora kugwara amygdalite canke angine. Iyo nubwoko igico ni cambere gituma bagwara. Ikindi n'amasukari, ugasanga umwana yamenyereye kugiye mabombo, ugasanga niyo bamugemurira kenshi, ugasanga niyo umuvyeyi amuzanira ku mugoroba. Kubakurikirana cyane barabizi neza yuko mu gitabo ho nyene banditse ngo health nutrition, uwo muganga yanditse muri ico gitabo ngo mu bintu vya mbere ngo bituma ngo isukari yongereka mu maraso mu mwana mu buryo bubangutse cyane, ngo ni gihe umuntu amuhaye imbombo, kuko imbombo yiriye cyane nk'umwana ari mutoya, ngo iyo sukari yinjira mu maraso mu buryo direct, banditse mu buryo direct bubangutse cyane. Niyo mpamvu usanga abana kenshi yageze mu myaka 6, mu myaka 5, mu myaka 7 atanguye kwambara amarori. Nta kindi ni kubera isukari yoyo yica amavitamine y'ubwoko bwa B, kandi igatangura ikanatuma
na vitamine A idashobora gukora neza mu mubiri kuko niyo iravyica cyane. Rero muri magufi murumva neza yuko amamigdalite akunda canke amanjine ategwa n'ivyo bintu, ategwa n'amapatisserie n'ivyo by'amasukari, hama gategwa cyane n'ibintu bikanye cyane. Ico ni kibazo kuko mukurikiranye neza, iyo umuntu hariye nk'ibikanye nk'ubunyoye amazi akanye ukacujya n'indya zishushe, murumva neza yuko umubiri uhura na temperature cyangwa uhura n'ubushuhe butandukanye mu mwanya umwe, aho ubugoye cyane umubiri. Niyo mpamvu gira ikibazo mu gushobora gutunganya mwe n'ivyo bintu. Rero muri magufi murumva neza yuko irangwa n'ibimenyetso bimeze gute, nuko iyo umuntu agwaye indwara zuko agira kubabara mu muhogo, arababara mu muhogo. Ikindi naco agira ubushuhe bwinshi, ikindi naco nuko agira umuruho, aragira uburuhe, ugasanga umuntu afise uburuhe, afise n'ubunebwe muri we ariko budatewe n'ikindi ariyo ndwara. Ikindi naco nuko aboneka afise udutashe twera cyangwa utuntu tudutashe twera, utwo turagaragaza yuko umuntu afise iyo ndwara ya angine. Ikindi naco nuko ashobora kugira ubushuhe, ico twakivuze. Ikindi nuko iyo bimaze kumera gutyo usanga two tuntu dusa nk'utwera, maze bimaze gukura dusa n'umuhondo tukafisa nka jaune. Rero muri magufi murumva neza yuko iyo ari indwara imwe ya angine canke y'amamigdalite mu yindi mvugo, ishobora gufata abana n'abakuze mu buryo butandukanye. Rero muri magufi bigenda gute, canke umuntu ayigwaye akira gute, ashobora gufata iki mu kugira ikire mwene ino ndwara. Rero nko ku bana batoya mubyumve neza yuko nk'abana batoya hari abantu usanga bafise nk'imyaka 3, 2, abo bakunda ico bafasha cyane nuko nk'umwana atarakwiza afise nk'imyaka 2 anywa jus ya pomme. Iyi jus ya pomme kubakurikirana nk'igitabo c'abaganga ba Espanyole banditse citwa Guide de la vie familiale, banditse nko ku bana bakunda kugira nk'ingorane zo nko kurumatwa mwe nizo ngorane z'amanjine n'ibindi, bagiye barajya urabaha gatobe ka pomme, urafata pomme imwe ukayisekura cyangwa ukayimixa, umaze kuyimixa ivamwa gatobe. Maze kuvamwa gatobe, umwana muto yatarakwiza umwaka umwe cyangwa afise umwaka umwe n'inusu, umuha utuyiko 2 mu gatondo n'utuyiko 2 ku mugoroba. Ivyo bibazo uri kuvura ibibazo byo mu muhogo yoba afise, kandi ukaburi kuranamuvura n'ivyo bibazo havyo kurumatwa, haba n'ibindi bibazo vya constipation, kudasohora umwanda neza. Rero ico ni cambere, murumva neza yuko umwana mutoya umuhaju ya pomme bimaze gukura cyane bikaba bikomeye, iyo naho ushobora kumukorera ibikurikira, nuko ufata amazi ashushe amazi y'akazuyazi ukayashira mu gakombe kameze neza gasukuye, maze ugashiramwo indimu, ugakanyiramwo indimu 2, amazi y'indimu. Ikindi naco nuko ucushiramwo ico bise tangawizi, urayishiramwo. Hama ikindi naco nuko ucushiramwo ico bise gikurukuru. Iyo gikurukuru abantu barayizi cyane, iyo nico bita sel marin. Iyo ni nziza ku bana, niyo mpamvu no ku bantu bakuze bagwaye imwe n'ivyo bibazo vy'amamigdale canke byo mu muhogo, n'abafise ijwi ryamaze gusarara. Hari abantu usanga yagize ijwi ryasaraye, abo bose niyo muti. Ico ufata nuko ucushiramwo iyo ndimu, hama ugashiramwo byose nkuko twabivuze, hama ugafata ukabikoroga neza muri y'amazi y'akazuyazi. Igisigaye ucukora iki? Ucubinwa, urafata ukabinwa, ucukora ico bise gargarisme. Gargarisme ni kujushiramwo amazi mu kanwa. Urazi nk'abana batoya iyo ashizemwe amazi mu kanwa arasama akacavuga ivyo birazwi, kavuga hari ukuntu basama kavuga amazi akamera nk'aya kubita mu magage. Ayo mazi akubise mu magage uburi kuravura y'amamigdale, uburi kuravura by'amamigdale. Rero ushobora kubikora incuro 1, 2 kugira kuri 5. Izo ncuro 5 ugire canke kwa kunda abana batoya bakunda gukinisha amazi mu kanwa, ni kugira nivyo bita gargarisme. Ivyo urabikora incuro 5 gacira, incuro 5 gacira, hama ukabikora 2 ku munsi, mu gatondo no ku mugoroba. Ku bantu bafise ingorane z'amanjine, bafise kumva ijwi ryasaraye, abantu bagwaye indwara zo mu mihogo, abo bose bafise mwe n'ivyo bibazo, ivyo bintu ko babikora birabakwira neza mu mibiri yabo, bakaba bivuye indwara z'amamigdale zo mu mihogo, bakaba bagize bivuye n'izo ndwara zindi zitandukanye twagiye turavuga cyane ku bakuze haba ku bana. Rero muri magufi murumva neza yuko n'umuntu afise indwara z'ikirimi, murabizi ko zifata abana zigafata n'abantu. Rero iyo niyo miti cyane nivyo byoshobora kubafasha muri ubwo buryo bubangutse cyane. Noneho kuko umwanya usa nk'uturega, turavuga muri magufi ku ndwara yitwa ya bronchite.
indwara ya bronchite nayo igwaye abana irakunda kugwara abana batoya cyane kandi kagwara n'abakuze kandi barabimenyerewe cyane umuntu agasanga agwaye ama bronchite ugasanga abantu kuko batayizi neza ugasanga umwana aragwaye araremvye bamwe bakamutwara mu vyumba ariko ugasanga ntaco bizanye kuko bafise ikibazo ca bronchite rero bukurikiranye neza murazi ibimenyetso vyayo nuko umuntu usanga afise ingorane zo guhema ugasanga hema nabi hamegarika nabi ugasanga umwana yashushe cyane ugasanga bibiyashu byinshi canke arashobora kugira ibiyashu byinshi ugasanga afise ibibazo byinshi ivyo biratuma ni ya ndwara ya bronchite umwana ubona adahema neza umwana ubona amerewe nabi umwana wumva avama akunda kuriragurika cyane umwana cyangwa umuntu akuze iyo abafise indwara ya bronchite n'ibindi bimenyetso bitandukanye ariko muri magufi umuntu afise bronchite yofasha yo kwifata gute ubwa mbere turavuga ibiyitera abantu bakunda kuba ahantu hakanye cyane hafi y'imigezi y'amazi ivyo birakunda gutera ama bronchite nk'umuntu usanga abavyeyi ntibafuka abana babo ugasanga babagomeza ahantu hakanye cyane ivyo biratera ama bronchite n'abantu bati iyo hakanye batambara n'ikoti ugasanga barirekera uko nyene barakunda guhura n'ivyo bibazo ikindi naco amata ndayavuga cyane kuko mu bana canke n'abakuze bakunda kugwara ibibazo vya bronchite ne mata ico biserore iyo amata kuko afise ico bise mikozite zikomeye cyane biratuma twaduheha dutwara impwemu tuziba mu buryo bubangutse cyane iyo bana bakunda kutunywa cyane bakunda kunywa amata y'inka cyane nk'ubakurikirana ibitabo by'abadokteri benshi ngo kunywa amata cyane nico kintu cambere kigwaza ingwara zo guhema haba asima na bronchite rero muri magufi iyo umwana agwaye cyangwa umuntu akuze agwaye bronchite bwa mbere areka n'amata igisigaye acareka kugikaranga akareka kugivyema nabivuze hama akareka gufungura cyane n'ibindi n'amafi n'inyama cyane protein animal ivyo arabireka akabihagarika maze akafata ibi bikurikira ubwa mbere ku muntu afise ikibazo ca bronchite anywa ico bise sirodile umutobe wa tunguru canke na tungurusumu bimaze kuvangwa nico bise tangawizi na time ufata amazi ndabivuga gutya nuko ufata ugateka time ukayiteka mu mazi umaze kuyiteka mu mazi ucufata ugashiramwo tangawizi akayiko kamwe gusa ka tangawizi hama ugashiramwo gakatiramwo n'igitunguru kimwe gitukura hama umaze gushiramo igitunguru kimwe gutukura ucushiramwo na tungurusumu udutete tugera kuri 10 utwo twose ubikatira hamwe umaze kubikatira hamwe urabiteka mu mazi hama ukaronka gatobe ako gatobe ni kuza kunwa mu gatondo no ku mugoroba uburi kurivura ikibazo ca bronchite vyongeye ushobora kubifungura ari bisi ku salade ugafata igisalade y'igitunguru n'indimu ukabikatana n'ibishishwa vyayo hama ugashirako umaze kubikata gutyo urashirako amavuta yitwa ya tournesol umaze kuyashirako canke yibihoke mu kirundi ivyo urabifungura saa sita no ku mugoroba ukabifungura rimwe ku munsi nari nihenze bifungura rimwe ku munsi ku mugoroba ivyo nivyo bibafasha neza mu kwikingira iyo ndwara hama vyongeye bronchite kugira ishobore gukira neza mwumvise ko na time uyifata hama ugafata na kijye bise tangawizi rero muri magufi abantu baze barafata ivyo bintu kugira ngo bikingire mwe nizo ndwara ariko cyane mu vyumve neza yuko amagara bisaba kwabungabungwa neza kugira ngo abantu babingira akamaro muri nosi rero muri magufi reka nkuko mwakurikiranye mu kiganiro umuntu muzima twariko twigana indwara zimwe nuko ari nyinshi ariko tugeze kuri izindi tuzozigana mu kindi gihe ariko abantu bavyumve neza yuko bakwiye kwikingira amagara yabo kugira ngo abantu bazima twize ku ndwara y'inkorora twiga kuri indwara ya bronchite turaraba n'indwara z'amamigdalite rero muri magufi reka Imana nye n'amahoro twumvisha ivyo bintu kandi iduhe kuba abantu bazima nkuko umuntu muzima ari wazoguhimbaza nkuko vyanditse muri Yesaya reka Imana nye n'amahoro bitwumvire kandi biduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Shama